Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakora mu kijeni nshuti mugenzi, mukuza kino kiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'u Burundi, ukaba uri kumwe na Rudasmana Akiza ndiko ndigushikiriza. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi tuvugana ku ijambo iduzwa. Reka dufate iminota mikeya tuvuge ku cubahiro c'Imana. Ndibaza ko benshi muri twebwe twizera Imana, twibaza ko vyoba ari bihimbaye cane hamwe dushoboye kubona icubahiro n'ubushobozi vy'Imana. Ico nico Mose yashaka gukora mu gihe kanaka, abwira Imana ati ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. Turabigarukako mu minota iri imbere. Reka dutangure kwiyumvira kuri kimwe mu bintu bihimbaye cane biri mu isezerano rishasha bivuga kuri Yesu Kristo. Ni iduzwa. Iduzwa risigura ko Yesu Kristo yadugijwe mu ijuru, hama abigishwa ntibasubira kumukubita ijisho, bisigura ko yavuye mu isi. Yari yarabwiye abigishwa ko agiye kurungika mpwemu yera, kandi mu minsi itarenga 10 yakurikiye yaramurungitse. Ico gihe hari ku munsi mukuru wa Pentekoti, aho mpwemu yera yaje n'ijwi rirenga mu muyaga ukomeye n'ibirimi by'umuriro bibazako, kandi bibatuma bavuga mu zindi ndimi. Iduga rya Yesu Kristo mu ijuru nico gitangaza ca nyuma cabaye mu gihe yamaze aha ku isi, kandi cyari gitangaje cane. Yaduze abemeje ko azogumana n'abigishwa biwe, ko atazobasiga nk'imfuvyi, kandi ko mpwemu yera yaje n'ibimenyetso biboneka, kandi ko azogaruka. Ivyo vyari mu bigize umunsi mukuru. Nkundira nkubwire agace ko mu gice ca mbere c'igitabo c'ivyakozwe n'intumwa kuva ku murongo wa 6 havuga ngo, nuko bakoranye baramubaza bati, mwami, iki gihe nico ugira ugarukane ubwami bwa Isirayeli? Arabishura ati, si vyanyu kumenya imisi canke ibihe data yashinze, ni ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu, i Yudaya hose, i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo, aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo. Bagihanze amaso mu ijuru akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uwo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru, azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Imbere yuko tuganira ku cubahiro c'iduzwa rya Yesu Kristo mu ijuru, reka tubanze twiyumvire ku vyubahiro bitandukanye abantu b'impwemu n'ab'umubiri bama bariko bararondera. Tugira duhere kuri Satani. Satani yarondeye gutembagaza ubutegetsi. Yagerageje gusubira mu kibanza c'Imana. Hari mu ntango y'ino si tubona. Isi yari ikiri hamwe, kandi nta vyinshi tuzi. Ariko ico tuzi nuko Satani yari umumarayika yakorowe, kandi kubwibone n'akagaye vyiwe arivyo vyamutumye agarariza Imana. Yesu aravuga mu butumwa bwiza kubwanditswe na Luka igice ca 10 ko yabonye Satani akorogwa ava mu ijuru nk'umuravyo, kandi ko kuva ico gihe ariko aratera ubwiba abantu, kandi abateza kugarariza Imana kugira aronke ingene ahonya ivyaremwe vyiza Uhoraho yaremye. Hari ivyubahiro bishoboka vyose vy'umuntu. Akarorero, abantu batunze cane basa n'abaha agaciro kanini ubutunzi bwabo. Abanywanyi b'imigambwe canke abasoda bagira icubahiro kubera ubushobozi canke inkomezi vyabo. Ubwiza n'ubundi buryo bw'icubahiro. Uko abantu bamwe bamwe baboneka bigaragara ko ari beza cane. Ikindi cubahiro tubona ni ukwamamara. Abantu bafise impano kandi bakaba abahambaye imbere y'amaso y'abantu,
basa n'abafise icubahiro mu kibano, ariko ico cubahiro nta gihe kimara. Ku bantu icubahiro kirashira. Aha twokwibaza ku bantu bo mw'isezerano rya kera nka Debora, umucamanza wo muri Isirayeli kandi w'umunyentsinzi, canke umwami Dawidi canke Salomo. Aha twokwibuka abayobozi b'isi, abategetsi ba kera nka Cleopatra canke Nebukadinezari. Hanyuma kandi twokwibaza ku bayobozi benshi bo mu gihe c'ubu bateye imbere nka Alexandre, Julius Caesar canke Napoleon. Hanyuma tugerageje kwagura tugana iburengerazuba bw'isi, muri Amerika ya ruguru amazina azwi ni George Washington na Abraham Lincoln Puis. Turafise abatunzi rurangiranwa mu gihe ca kera nka Rockefeller, Vanderbilt, Jobs, Gates na Buffett. Turafise abantu bamenyekanye cyane, abantu amazina yabo yari hejuru y'ayandi yose. Mu myaka iheze hariho ba Michael Jackson n'abandi. Mu moko yose hariho abantu bazwi cyane, bakomeye kandi bafite icubahiro gikomeye mu bantu. Ariko ivyo byose vyaraheze. Ivyo byose ni ubusa. Vyose ni ivy'isi. Mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 40, uwavugishwa n'Imana avuga ati: abafise umubiri bose ni ivyatsi gusa, n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashugwe yo ku misozi. Ivyatsi biruma, amashugwe agakabirana, ariko ijambo ry'Imana yacu rizohoraho ibihe bidashira. Ivyanditswe biravuga ko Yesu uko yari arejo n'uwo munsi ariko ari, kandi ariko azokwama ibihe bidashira, kuko ni umwana w'Imana, n'uhoraho ni Imana. Icubahiro ni ca Yesu Kristo, kandi niwe yazanye urukundo rw'Imana. Nico gituma Imana igomba kumenyekana. Ntigomba ko abantu bayimenya mu bikorwa vyiza canke mu bihano vy'ivyaha, ariko ishaka ko abantu bamenya icubahiro cayo ifise mu kurungika umwana wayo Yesu Kristo kugira aze kuba umucunguzi w'ino si. Yerekanye urukundo rwayo mu kurungika Yesu Kristo. Kubera iki? Kubera ko yumva impuhwe, yagiriye impuhwe ibiremwa yaremye, cyane cyane abantu bariko baricwa n'icaha. Rero yatumye umwana wayo kwikorera ivyaha vyacu ku musaraba kugira ngo dushobore gucungurwa no gukizwa. Niyo mpamvu ukwiye kwizera no kwizigira Yesu Kristo. Ushobora kwizera no kwizigira abantu, ibintu canke Imana nzima kandi y'ukuri, ariko abantu n'ibintu bazoguhemukira. Abantu buzuye ububi kandi n'abanyavyaha, kandi nibibumbano, ntibashobora kugukiza. Isi yarimwe n'Imana, yashizweho n'Imana, kandi ntishobora kugukiza nayo ubwayo. Umuremyi n'umucunguzi nibo bashobora kugukiza, kandi nico Bibiliya itwigisha. Dufise Imana mu butatu bweranda, Data, Umwana na Mpwemu Yera, kandi niyo Mana nyene idukiza twebwe abantu, ikadukiza ububi bwacu, icaha cacu n'urupfu. Yesu amaze kurangiza igikorwa co kuvuga ubutumwa, kwigisha no gukiza, hanyuma akemerera abanyavyaha ko bamubamba ku musaraba kugira ababazwe hanyuma apfe. Amaze kurangiza ico gikorwa, izuka ryiwe niyo ryaciye rimuha icubahiro gikomeye. Iduga rya Yesu Kristo nigihe yava muri buno bwami, muri iyi si yuzuye ivyubahiro, kandi azogaruka afise icubahiro c'ijuru. Niyo mavuko yiwe, niho muhira iwe mu bwiza n'icubahiro vyiwe. Ku bijanye n'iduzwa hari vyinshi bivyerekana. Ku murongo wa 3 mu gice ca mbere c'ivyakozwe n'intumwa havuga ko amaze kubabazwa yabiyeretse ari muzima, atanga n'ibimenyetso, abereka ko yanesheje urupfu. Ku murongo wa 4 avuga ngo arabihanikiriza ati: ntimuve i Yerusalemu, ariko murorere isezerano rya Data iryo mwanyumvanye. Aho rero cari igihe co gutanguza ishengero.
ku 78 abari aho baramubaza bati, mwami, iki gihe nico gihe ugira ugarukane ubwami bwa Isirayeli? Aca bishura ko ibyo kumenya ibihe data yashinze atari ivyabo. Twebwe dutegerezwa kuba maso no kwiyeza mu kurindira ko Yesu Kristo agaruka. Ivyo abamarayika bavuze ku murongo wa 11 kuko bamubonye agenda ariko azogaruka, twiteze ko Yesu azokururuka ava mu ijuru ku munsi w'imanza. Izo ntumwa ntizashoboye kumenya ibitangaza bigiye kuzibako mu minsi yari igiye gukurikira kubera ico cubahiro ca Yesu. Uhereye kuri Pentekote no kuzura mpwemu yera, kubona abantu ibihumbi bihana bizera kandi baza kuri Yesu Kristo nibitangaza. Ibitangaza bari bagiye gukora mu bugingo bwabo, kandi Yesu yari yarababwiye ati, muzokora ibiruta ivyo nkora, kuko jewe ndasubiye kwa data. Mpwemu yera yarabashoboje gukora ibitangaza. Egome barapfunzwe, barakubitwa, eka no gupfa barapfa bazize izina rya Yesu, ariko bazohabwa icubahiro c'ijuru gihoraho ku munsi w'izuka. Bazohabwa n'Imana ubugingo budashira. Turi hagati y'iduzwa rya Yesu Kristo n'igaruka ryiwe, kandi ndashaka ko ubandanya kwiyumvira ku cubahiro ca Kristo. Icubahiro yagize mu kubabazwa no mu gupfa azira ivyaha vyacu, hanyuma akazuka kugira dushobore kwemera ko tuzoronka ubugingo budashira mu izina ryiwe, kandi mu cubahiro ciwe azogaragara ukundi gushasha. Ndibaza ko wizeye Kristo, kurindiranye igishika ukugaruka kwiwe, kurindiriye uwo munsi mukuru aho Yesu azogarukira kutujana adukura muri nosi y'ivyaha n'ububi, atujana imbere y'Imana kugira tuje kubana nawe ibihe bidashira. Azoba ari umunsi mukuru ukomeye, bizoba biryoshe cane. Azoba ari umunsi mukuru w'icubahiro, kandi ndizeye ko uwurindiranye igishika. Imana iguhe kuwitegana igishika. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye ko waturungikiye umwana wawe Yesu Kristo ngo aducungure. Urupfu n'izuka vyiwe bidushira mu isezerano ry'uko umunsi uri izina natwe tuzozuka inyuma y'ugupfa. Turagusabye kwama tugavye kugira ngo uwo munsi uzodusange turi maso. Turasengeye n'uwo muntu nawe atarakira agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, ngo umuhe kukakira abone kwitegana natwe kuzozuka igihe Kristo Yesu azoza kujana ishengero. Urakoze kuvyumvise, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi kikerukiye ngaha. Ufite ikibazo cyo cyunganira, telefone ni 71 204 197 canke 69 499 619. Urashobora kudusanga naho dukorera, nimero ya mbere ibarura ryitiriwe Gerard, inimero 27. Yesu rero abandanye ahugirira neza naho gutaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email twereburundi@gmail.com. Urashobora kandi kutwandikira kuri Facebook Burundi. Nimero ya Whatsapp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57.